ureka kuja muri Canada utabishaka gusa. Yego. N'ubu ndabisubiyemo. Sindabibwiye bose. Yego. Ureka kuja muri Canada utabishatse gusa. Leta ya Canada yararungika abantu baje kudusigurira yuko kuja muri Canada badukeneye tusa. Mugabo jewe sinavyizera kubera ko nimvira bahora bambwira ati kuja muri Canada no kuja guca ibiti. Ngiye muri ayo makoraniro Yego. njya mbona abantu bafise amabanke baje batwaye amaseve y'iwacu batwaye abafise amassurance finalement kuja guca ibiti gusa ndabaye interesse ndumva yuko binyeteresa ndatangura processus Cuke ni wagira ubwo ati umuryango sizi Bujumbura n'ubu ingene ndawukumbuye nzo abasanga nagumye ntembera nta uraba hafi mbere kuja muri Canada biya bigu vy'abazungu usanga rimwe na rimwe imbona kazozi hindutse imyemberere naho gasanga rimwe na rimwe atirigana kuri atamasengero mesha hari wagira ubwo ati umuhamagaro wanje kuba apotre bizava bikora benshi baguma basenga Imana ngo mana ngukore amaboko y'Imana n'amaguru y'Imana nayayiwacu niba wari kuragenda uwo muhuye ntabwo ati twahuye n'Imana uravye mu statistique mu biharuro Uburundi buri mu bihugu abantu 90% bizera Imana ugacumva ngo ni igihugu cyanyuma gikenye umuntu yumva yo bisiporta si jewe nukuri ni ibintu numva biri inacceptable sinzi ko abandi bumva ko ari nk'igitutsi mugabo jewe nk'umukristo numva umega igitutsi none apotre kucyafasha abandi bene gihugu kugira baronke ubuzima bwiza bagiye muri Canada turamba dusanga iyo mbona itagumye mu gihugu cacu igiye mu bindi bihugu oriye yo kuguma ngaha mu gihugu cacu Woba wifuza kwambara igitambara kizima gikomeye karite nziza kandi kukabeyi katavuna Magazine Robot Happy yaje hageze sezira kwambara za mpuzu zicuyagurika zitaramba ziguma zitagurika zama zitabuka ku buryo zungu bucuti n'umutayeri dufise amatisi y'ubwoko bwose iz'abagabo iz'abagore iz'abagabo turafise za lemukunda amajinsi amakarkar amareyo amavelu n'izindi z'ubwoko butandukanye ziyobeye kandi zimeze neza iz'abagore turafise tissu dentaire tissu satin z'ubwoko butandukanye nka Milano Tanasha Sukari Americain sivyo gusa turafise ivutaro n'udupira twazo organza soie n'izindi z'ubwoko butandukanye mufite umubaza muradusanga kuri Galerie Lilia A14 avenue de la Mission munsi y'ikiraro ca Bankobu kwipaverija kuri Saint Michel canke mutwakuri kuri 79 70 45 53 ubusi murarazimbwa ucegwa ntambaze Magazine Robot you the one. Hello boys and girls, inizira kumeze neza kwa kundi ahandi ndabakora juste gale kajme from RSA aka Black Machine Black behind the camera muito umusaza dabura ati making a show komaze kugira subscribe bakingirongere komaze gufyonda comment zanyu yabiziduke burandi ziduha ingufu ziraduha iyindi point idasanzwe bantu b'Imana turi ku murongo w'ubuzima ndabura kuno munsi naho twabazaniye apotre Horugavye Gordien mwaba mwumva bama bantelefona ngo mpereza nimero z'abo mu apotre atwara abantu muri Canada mbega uno mu apotre ninde yavukiye akura gute mbega kuwihebera Imana cyangwa gukora akazi k'Imana ku bintu umwa vyahereye mbe apotre bisigura iki ariko vyongeye kubona asanzwe afise n'ubundi buzi akora birafise ico bimufasha cyangwa naho mu Kirundi n'ivya bindi bavuga ngo imigeri binitereka wowe bayitera gute tuzaganira byinshi ndacejana ndakubwira ko wowe buragira subscribe nabikubwiye reka rero ndamuramutse nabo kabiri n'umutima umwe ndakuramutsa kubaho apotre amahoro cyane Gaël nize Gaël ego ndanezero ndukubakira niteka ridasanzwe ngaha muri Edo Respect gusura kandi kutwakira murakoze cyane karibu cyane nuko biriko biza ku yindi point idasanzwe baguma bavuga ngo expert en immigration ariko gatitre ka apotre Horugavye kagoma kagaruka bangere kumenya apotre Horugavye Gordien ninde murakoze cyane ego apotre kenshi mu Kirundi ni ntumwa ego ukuvuga yuko iyo umuntu bavuze ko ari intumwa no kuvuga afise ubutumwa ego iyo afise ubutumwa no kuvuga ko afise aho yatumwe ego jewe rero nitwa apotre Gordien Horugavye ego kubera ko ndi ntumwa yafise ubutumwa kandi mfise aho natumwe mbere yaho bihera apotre ni Gifaransa ariko aho tubikura bwa mbere ni apostolos ni mu Kigiriki apostolos ni ukuvuga message
umuntu afise ubutumwa Ego. cakora kera imbere yuko Yesu anaza barafata abantu bafise ubumenyi kanaka Ego. nka Empire Rome par exemple abaromani bafasha ahantu bati turakeneye umuntu dutuma ubutumwa kujya kwigisha abantu ingene bazokora ibi ingene bazorisha ikiko nk'akarorero baca bafata umuntu bati uyu ni intumwa bakamuha ubutumwa ati wewe mission ufise igikorwa cawe ni kujya kwigisha abantu ingene bambare pata cyangwa ikirato Yego. Niho rero byahereye ni kuvuga yuko apostolos ni kuvuga intumwa Apotre Gordien Horgavye ni intumwa yatumwe hehe ngaha mu Burundi Nuko watumwe iki kuyo intumwa yose igira ubutumwa barungikana Imana irungikana murakoze cyane nimbira ko nohera aho byahereye d'abord Yego. Benshi iyo bariko baravuga intumwa canke apotre biyumvira ko ari titre y'umuntu ari hejuru y'abandi kanaka ariko siko biri nategerezwa kuba ari hejuru y'abandi kanaka kuko ni umuhamagaro nk'uko ushobora kuvuga uti pasteur uko ushobora kuvuga uti prophète canke evangeliste canke umwigisha biratandukanye nk'uko benshi babivuga ngo bishop biratandukanye cyane bishop no kuvuga yuko uba ufise amashengero menshi nubwo bishika mu kazi k'intumwa Yego. kugurura amashengero niko kazi kenshi baragakora kandi niko kaba kahari kenshi ariko si ukuvuga yuko yitwa intumwa kubera yuguruye amashengero ahubwo yugurura amashengero kubera ko ari intumwa. Wow. Jewe mu mavuko yanje navutse ngaha i Burundi. Yego. Navukiye ku musozi Coma komine Mugamba intara ya Bururi nize amashuri mato mato Mugamba nyene niga yisumbuye mu Rutovu abandanya Matana hanyuma nja muri kaminuza y'u Burundi mbereje kaminuza y'u Burundi narakoze muri leta nk'umuhanuzi mu bushikanganje bw'indero. Yego. Mu nyuma naragiye kwiga mu Bubiligi niga master statistique. Mu nyuma naragarutse ndakora muri Ober ikigo gijejwe kwegeranya amafaranga ya leta. Warabaye umutoza kori? Yego, narabaye umutoza kori. Yego. Mu nyuma ariko narahavuye ndagenda muri Canada ndimuka n'umuryango. Hanyuma imbere ko mushika hiyo bankeneye kumenya mwatwiye ko mwakuriye ku mutumba Coma muri komine nziza ya Mugamba barakunze kuvuga ko abagamba bafise ingabiro no kuburana ati umugamba araburanira inkoko ariko agaheba inka tuvuge ko nawe ukiri muto abavyeyi bakwigishe kuburana kuri muto je nimbira ko amakuru niyo harimo ukuri harimo ukuri kubera ko nabantu banka kurenganya baranka kurenganywa umba ingingo itariyo kubiheba umingura mugaye uramusuzugura umva muri kamere y'umuntu kumva ko usuzuguwe ni ikintu abantu batemera. Ivyo rero birafise ukuri kuko nuwo bihakana agiye kubiraba arashobora gusanga yuko abantu benshi isifiko bugutinda ico murenganya cyose yoburana nibira mugabo tumaze gukizwa nawe nyene ntishadoheba abantu ngo baturenganye non plus. Yego. Ariko ivyo birafise kuri bankeneye kumenya ubuto bwabwo ari meze gute imbere ko tugaruke gushika muri Canada muri umuntu ameze gute bavukiye mu muryango ukijijwe navukiye mu muryango vuga ko bari bakijijwe bari abantu bemera Imana. Yego. Nk'abarundi benshi umuryango w'abana 7 gira gatatu hanyuma navutse mu muryango uciriritse uri hagati na hagati y'umuntu ubonye ashoboye kwigisha abo bana 7 aba kuko benshi barashoboye kwiga amashuri bari umuryango usanzwe udatunze cyane. Yego. Nawe ari gushaka kwushira mu bakenye ntuba wihenze ariko uvuze uti ko nashoboye kwiga bari bafise uburyo bubayabaye bari mu nyuma mugabo bari hagati cyane. Imbere kuja muri Canada umuhamagaro waje ryari? Umuhamagaro imisanzwe uza mu buto hajya umuhamagaro byikuza mu buto gusa tevye ukabimenya. Yego. Iyo bimenye
uronse abagufasha bakakurongora yego urabijamo mugabo jewe nakirirwa nkiri mutoyi novuga ngo navuke mu muryango isenga mugabo niyangajeje ku myaka 14 mu mwaka w'8 niho nafata ingingo ndakizwa hanyuma nakuze nkunda ivy'Imana mugabo naranka kuba umunyedini gukurikiza ibintu gutyo nyene ko byanditse nari umuntu ashaka yifuza cyane no mu bintu bya mbere nkunda mu buzima no gusoma cyane kurusha ikindi cyose imbere gusoma naho nize nari mu bantu bambere basoma ibitabo byinshi cyane Progrès de savoir warayigendera cyane cyane gose cyane nko mu Rutovu ndi mu bantu basoma nk'ibitabo bishika nka 37 ku mwaka kandi nkabirezuma kuko nk'abaje biblioteke bariyumvira yuko ndabitwara ndabisoma naje bakaraba ati none byagenze gute ngaca ndabashirikaye yanditsemo ibyo nasomye byose donc rero nari umuntu akijijwe mugabo ikintu cyambere nanka ni dini vira ukurikiza ikintu utabona igituma ariko kandi ibyo nabyo biba biri mu muhamagara kuko nagiye kubibona mu nyuma yuko Imana ibihagarara ko kugira guhamagara yego hanyuma narabandanije ishuri ndabandana n'amashuri mpereje amashuri ya kaminuza ikintu cyambere nifuje gukora no kwiga Bibiliya yego nize Bibiliya ngaha ahantu umukozi w'Imana yitwa Olivier Dere yego yitwa IBM Institut Biblique Heritage ndamwibuka yari umufaransa n'umufaransa barahari acigisha ngira ngo yego hajya niho hambere nicyo kintu cyambere ciza cyambereye mu buzima kurusha ibindi byose kuko ikintu cyambere umenya ni icuri nk'umwana w'Imana kuko kenshi usanga batwigisha ugasanga ufise gutinya Imana kwiriko gutinya papa wawe ugasanga uri incertain yuko ukijijwe cyangwa udakijijwe ugasanga kenshi Imana hari ibintu byinshi umenye gusaba gukora jewe uye mfise abana umwana wanje gwanda mukunde nta kintu kimwe ndamusaba gukora ariko papa wanje wo mwijuru nkumva umenga hari ibintu byinshi yasaba gukora nico gituma maze kwiga Bibiliya byukuri byarampaye igicapo cicondi nk'umwana w'Imana nk'umwana w'Imana yego kuko ku mwana w'Imana bifise agaciro cyane kuko Bibiliya ivuga yuko Adamu wa kabiri ni Yesu Kristo Adamu wa mbere ni Adamu muri Edeni kuba muri Adamu biri permanent ariko umuntu ukamenga kuriba muri Adamu wa kabiri umenga biri permanent umenga hari umuntu wovayo wojayo cyari kibazo nari mfise nkuko nababwiye namwe nkijijwe mugabo ntifuza kuba umunyedini ngo fata ibintu nkuko nyene igihe rero umaze kuvyiga byaranyuguruye hanyuma ndumva n'umuhamagaro ndanawutanga mushingiro narimwo ndumva yuko nokorera Imana ico gihe nari nahejeje kaminuza nari nsanzwe nkora muri Ministère de l'Éducation mu bushanganje bw'indero ariko haciye haba gatoya nja kwiga sinahaboye ngikorera muri iryo shengero ariko nijyo nagumyemo byaroroshe ko rimwe na rimwe umenga mu mashengero amwamwe iyo umuntu afise umuhamagaro wari umenga aje kurondera amapete bamwe mu marongozi y'amashengero byarakorohe effectivement ntibyari koroha kuko twebwe aho nakuriye mu shengero nakuriyemwo bari bazi kutanza umuhamagaro utugenda ugakora ivyo kome nawe utanze nkora muri ndumukozi wa leta bavuga ati none uzocuheba cyane cyo gituma no kwakira barawakiriye mugabo nkuko bisanzwe bimeze barawusuzuma imyaka myinshi cyane ndatodaje muri Canada ntararonka feedback ntararonka igisubizo ngene ariko ntibyagoranye ukundi kubera ko si kintu nari impamye nkuko umenga ariko kwari kugikora nkuko ndacumba mu mutima mbere kuja muri Canada mbega ko bijya bihungu by'abazungu nivyo naraciye mu Birigi bijya bihugu by'abazungu usanga rimwe na rimwe imbona kazozi hindutse imyemberere nawe ugasanga rimwe na rimwe ratirigana kuri atamasengero menshi hari ntakiri ubwo umuhamagaro wanje kuba apotre bizava bikora icyambere
uba ubyifuje umuhamagaro nturi apotre ntibabaze we ntububizi muko uko wiga amashuri ya Bibiliya cyane cyane kumenya usobanukirwa cyane ivyo hamagariwe mugabo ahandi ushobora kumva umuriro w'igikorwa gusa kumva yuko kwitangira Imana gukorera Imana cubaka ubuzima bw'iwawe kubona ko ari jewe nara kompara kavuga nti ndiko ndakorera leta ni kimwe gukorera Imana wow radum niko nabitabura ico gihe ndabona rero gukorera Imana ko biri imbere y'ibindi byose kandi gushika n'uyu munsi ndiko ndabitahura sauf cyahindutse nuko narinzi ko umenga ni bibiri ariko nasanze atari bibiri ni kimwe gusa iyo dutahuye twumva gukorera Imana ni spirituel nkuko Imana yobiri juste spirituel ariko icyo ndagenda kubwira nuko Imana iri byose jana kwijana yitayeho ugufungura kwawe ikitaho ubutungane bwawe ikika aho wuba yitaho gusa yuko usenga gusa sivyo yitayeho na gato ariko icyo yitayeho ni kugira ubeho neza kandi wese hanyuma ntibyagwaye rero cyane ariko uko ugira umuco ukugira ubandanya Imana iguha umuco yuko hamagawe bikaba ibisanzwe byoroshe ushobora kujamo nuko rero uravuye ngaha uragiye muri Canada Canada wagiye gute wagiye nk'urose invitation wagiye nk'urose akazi byakenze gute exact mu bisanzwe jewe igihe nari i Burayi leta ya Canada yararungika abantu baje kudusigurira yuko kuja muri Canada badukeneye tusa mugabo jewe nari sceptique sinavyizera kubera ko nimvira bahora bambwira ati kuja muri Canada no kuja gucibiti jewe nize amashuri twari bake bize ibyo nari nize cyanize statistique twari mu bambere sinimvira ko noja gucibiti hanyuma nico gituma mugabo baje ibyo babivuga ku matwi ngiye muri ayo makoraniro yego njya mbona abantu bafise amabanke baje batwaye amaseve y'iwacu batwaye abafise amassurance finalement kuja gucibiti gusa ndabaye interesse ndumva yuko binyeteresa ndatangura processus cyo ni wagira ubwo ati umuryango sizi Bujumbura n'ubu ingene ndawukumbuye nzo bavasanga nagumye ntembera nta uraba hafi cyo gihe nari umusore sinari bwubake ego nukuva yuko matasha bari matoye ariko sinacinjayo birasaba umwanya yarasabye akanya ndahiza n'amashuri bitarahera ndaza ndagira mariage yego ndaje nawo muri Uber ndavyara n'umwana ntibyari bwahere bishyirwa ko wagize mariage uri mu diaspora oya nakoraga muri Uber sinari bwaje ahubwo sinakora muri Uber nakora muri education yego muri ministère de l'éducation niho nagira mariage sinigeze rero ntinya by'ukuri Canada ni Buraya haratandukanye ariko nari kiriye gushikayo nico gituma nshitseyo narabaye icyo gita wow wa ebaye c'est le terme dit gutangara cyane ikintu cyambere cyantangaje ni ingene ushitseyo bakwakira nko kumenga bari bakwiteze cameraman reka ntavagira ibibazo turi mu kiganiro en fait barakubwira bati aha mu gifaransa ati le ciel est la limite ijuru the sky is the limit sky is the limit mvuye ko ikintu indoto zawe ufise wimbire ko zidashoboka turi ngaho ngo tugufashe kuzigufasha wow bati kandi ntiwibone nk'umuntu asanzwe mutoyi ibyo byose bigutangaza ubona byamazu n'ibiki biteye imbere byaje mu mitwe y'abantu ntawe tukwitezemo nk'ibyo ico kintu cyaratumye nta ishika ahantu ntabigire shika numvise nari namaze kuja Buraya ibihugu bindi nta byinshi nibwajemwo mugabo nta hantu nari bwasange ushobora gushika ukumva uri wanyu kigeretse ko bakaguha amadroit ushobora gushika uyu munsi mu ndwiza ukaja mu gisirikare cya Canada ata kibazo na kimwe ibibazo bisanzwe by'abandi bose nk'abandi basitwaye babo wow uhireye ukacinjira bagaca guhasitwaye ndetse ukaja mu gipolisi ukaja mu buzi bwose ni igihugu kimwe ushikaho ukumva uri nk'uwahavukiye nico gihugu conyene nzi maze kuja mu bindi bihugu no mu nyuma ntabwo ntembera ndaja mu bindi bihugu
ariko nico gihugu conyene ushikamwo ukumva umeze nk'uwahavukiye Wow. ukumva ufise amadurwa yose nk'uwahavukiye urahashitse watangajwe n'iki ugicika ikintu ca mbere nico mpejeje kukubwira Ego. kumva lo sentiment yuko umenga uri wanyu ico ni ca mbere ica kabiri cantangaje ni ingene nabonye bishoboka kuhashika Wow. kuko jewe ntabyo nari nagize niyumvira imbere yuko ndabitangura hanyuma mu iterambere biratandukanye cyane naho twari tuvuye ibishoboka biba ari byinshi kurusha ibyo wari ushoboye iyo wari hanyuma kumva yuko hariho uburyo busanzwe amashuri yawe experience y'akazi kumenya ururimi rw'igifaransa icyongereza bikaba bikwiye kugira ngo ushobore kuja kuhaba Yego. nico kintu ca mbere kindi cankoze ku mutima cyane ku buryo numva ikintu nokora mu buzima bijanye n'ubwo pastor bw'Rwanda nyine ari uko kuza kuvuga iyo nkuru ntibirashoboka conyene nta kindi numva umenga kuza kuvuga ngo birashoboka numva umenga ça suffit kuko bihindura ubuzima bw'abantu. Wow. Nico cyatumye mbere nishitseyo harabo twari kumwe baciye baja kwiga amadoktora kuko byarashoboka kandi naje mu byo nifuza ubwa mbere cyarimo mugabo nkumva yuko birenze kugaruka kuvuga iyo nkuru birashoboka kuja muri Canada n'ubu nibyo mbwira abantu nukuri papa se ari kiganiro mwe ducishaho bavuga ngo ureka kuja muri Canada utabishaka gusa Ego. n'ubu ndabisubiyemo sindabibwiye bose Ego. mugabo hariho abantu nka wewe parega ndavye imyaka ufise n'amashuri ufise woreka kuja muri Canada utabishatse gusa kubera iki none ndabisubiremo kubera ko nizera ko kuja muri Canada ata projet nimwe ihindura ubuzima bw'umuntu kungana iyo no kwizera sovuga ko bambuze ko ari byo canke atari byo urashobora kubipinga uti sivyo mugabo gushika uyu munsi mu bumenyi mfise ingendo maze kugira n'ibihugu maze kujamo nta projet nzi nimwe shiremo projet zikomeye nk'ubwo kugira umushikiranganje wagize politique Yego. ukabumukira ubushitse hejuru Yego. kandi nicubahira Yego. ariko mu guhindura ubuzima bw'umuntu ibyo ushoboye ushoborera inshuti n'abagenzi nivyo wowe ushoboye ico gihe kuja muri Canada byo gushoboza cyane kurusha kuba ministre. Nico gituma mbugani niba hamwe bitahura nkuko ndabitahura wewe nkamone bwani igikenewe ndabona ko imyaka mikeyi amashuri urayafise igifaransa ni gute uti jewe nibukebo none uciga imyaka ingahe kugira ngo ukimenye amezi Yego. wewe rero ureka kuja muri Canada utabishatse gusa icyongereza si ngombwa bose bakige Yego. bivana ufite imyaka myinshi niho kenshi bakigusaba ufise mikeya kirashobora kuba kidakenewe nabo nyine bavyigindwi zingahe nawe usaba ukabyiga imyaka 5 Yego. wowe uri kugira projet nziza naco gituma jewe byukuri kandi singira publicité ya Canada habana gato ni témoignage y'umutima conviction ziwanje mu iterambere ry'iwawe uratubwiye hari ibintu uvuga ati iyo ntaja muri Canada iterambere ngeze ko jewe n'umuryango wanje ivyo mfasha umuryango n'abarundi apa kubaha ino mbono yanje ndabafasha nabo nyene baje muri iterambere narabishizemo mu iterambere riboneka cyane gose iyo mvuze kuja muri Canada ntavuga ko biteza imbere ndazi ko abatari bake baje muri Canada baba bafise aho baba kandi heza baba bafise ibyo gufungura n'abana babo babiga nukuvuga yuko abantu bashobora kuja muri Canada canke bafise iryo shuri kwasi ndiko kenshi n'abantu bari ku rugero bafise ibyo bisanzwe nukuvuga yuko nawe novuga nakubwiye jewe uyu munsi niyumvira yuko maze gukora ku buzima bw'abantu kuburyo bavuga ati twahuye n'Imana nuko twabandanije tuvuga ibyo ariko muri apostola y'uhanje nifuza yuko umuntu muhuye yovuga ati twahuye n'Imana niyo message mfise mu bisanzwe nibwira ko mpava ndonka akajya kwivuga Imana iri muri wewe bayibone kuko Imana yari yimutse amfite inyigisho nigisha mu rusengero mvuga nti Imana yari yimutse yimukiye hehe muri twebwe kuko benshi baguma basenga Imana ngo mana ngukore amaboko y'Imana n'amaguru y'Imana nayayiwacu niba wari kuragenda uwo muhuye ntavuga ati twahuye n'Imana
nimbya ko byabacanga abantu ariko icyo nagomba kuvuga ni iki nuko ndavye Bibiliya ivuga Imana yararemye yego iminsi indwi yego itandatu kiraruhuka twese turazi ko Imana itaruha yego kuko kuruha intege nke yego Imana ntazifise ariko yaruhutse kugira ngo twebwe yaremye iduha karyo ko gukora igikorwa gikurikira. Ni naco gituma igihe yarema Adamu na Eva, Adamu yamushize mu itongo ngo iri tongo ririme wongere urizigame. Wow. Nta kindi yamubwiye. Nukuvuga yuko Imana twebwe yaduhamagaye kugira ngo tubandanye gukorana nayo. Wow. Bibiliya iravuga ngo ko dukorana nayo biduhega ubuntu bw'Imana gupfa gusa. Ariko sinagiye ndani muri message nkuko navuze apotre nukuvuga umuntu afise ubutumwa. Yego. None wovuze uti none ubutumwa bufise n'ubuhe? Ni nabwo nagoma nje ko witwa Apotre Gordien Rugafi. Yego. Bangeneye kumenya. Apotre watubwe hari umuntu afise ari ntumwa afise ubutumwa. None wewe ufise ubutumwa bwahe? Murakoze cyane. Ubwa mbere tuvyahereye. Jewe uko nabandanije guhera mu buto bwanje nakunze Imana kandi nkifuza kumenya Imana cyane. Wow. Cyane gose. Narasomye ibitabo byinshi ku buryo nko muri telefoni yiwanje cyo kwa mfise nk'ibitabo cyane 40 keshi kandi n'ibyanye by'Imana numviriza kubera ntoshobora gusoma umwanya wose numviriza. Kandi ari igitabo sange gifite amasaha 20 bashobora aho babisoma ni audible ni igitabo audible.com bashobora kubona ibitabo badandaza. Jewe mba ni abone nkazariha amadolari nka 15 ku nkaba afise uburenganzira bwo kuronka igitabo cyangwa kugura ku buryo buzimbutse. Yego. Rero naraguze ibitabo byinshi bijanye no kumenya Imana. Byukuri ndabisoma mu nyuma ndumva ndaje no muri Etazini ngiye kwiga Bibiliya. Wow. Nakindi mvuye muri Canada ngiye kwiga Bibiliya. Hanyuma hari ikintu jewe nukuri numva nta support. Nuko uravye mu statistique mu biharuro Uburundi buri mu bihugu abantu 90% bizera Imana. Imana apani sanzwe Imana y'abakristo kuko abizera Imana ni benshi. Yego. Hanyuma ugacumva ngo ni igihugu cyanyuma gikenye. Umuntu yumva yo bisiporta si jewe. Nukuri ni ibintu numva biri inacceptable. Nukuvuga yuko kubera iki? Kubera ko Imana twashize spirituel. En fait twayigize spirituel, twayigize itajejwe ivy'ubuzima bwakira muntu nk'imisi yose. Kumva yuko mu ibwizwa shingiro twashizemo Imana mugatugaba abanyuma bakenye. Sinzi ko abandi bumva ko ari nk'igitutsi. Mugabo jewe nk'umukristo numva mega igitutsi. Kubera iki abantu badakora ibyo byose batayishize mu ibwizwa shingiro, gushikira mu ibwizwa shingiro ni ikintu gikomeye. Kandi by'ukuri turizera Imana. Mugabo ni imbere yuko hariho ubutumwa tutararonka. Ubwo rero nibwo nimbira ko Imana yarungikanye jewe. Ubwo butumwa nabwo akaba ari ubwahe? Okay, murakoze cyane. Ubutumwa umurongo w'ifatiro wo muri Bibiliya Imana yampaye nk'ubutumwa. N'umurongo uri muri Yohana 3:16. N'umurongo twize tukiri muri Sunday school. Turi abana. Umwana wese ashobora kubusubira ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi. Ariko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Barabandanya ku murongo wa 17 kuko Imana itarungitse umwana wayo gucira urubanza bari mu isi. Ariko yamurungitse kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Ntahura iki muri ivyo? Ntahura yuko Imana iravye mu isi ikabona ibibazo bihari. Urukundo rwayo rwahitumye irungika inyishu. Inyishu nayo ninde? Yesu Kristo. Yesu Kristo yakoze imyaka 3 n'amezi 6. Niko tubizi, niko tubisoma. Acaduga mu ijuru mugabo arabwira abo bari bamwemeye ati nimuhagarika umutima kubera ngiye ariko ibi nkora muzobikora mbese nibibiro. Nukuvuga yuko tindabasigiye umuhoza nzobarungikira umwitsa kugira ngo nivyo ntababwiye abyasubire mu nababwiye nivyo ntababwiye bibabwire. Nukuvuga yuko Kristo
Yesu yaje ari inyishu mu isi amaze gusubira mu ijuru asiga ishengero nk'inyishu ni ukuvuga rero niba turi ishengero turi inyishu mu isi niba rero 90% babitahura gutyo ko ari inyishu mu isi ntitwosubira kubona ibitubona gutyo ntitwosubira kuba abanyuma na gato kubera ko kuba umwana w'Imana biduha kuba abantu badasanzwe bakora ibidasanzwe abantu badasanzwe inyishu apana inyishu zisanzwe inyishu parfait muri France zitagira agatose kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye irunga ikinyishu habasigaye iyo nyishu none ikibazo cabaye kiye kubera ko inyishu ngaha mu Burundi turi inyishu mugabo tugasanga izo nyishu ntizikuraho ibibazo bihari hari ibibazo bihari singomba kuvuga ubukene kameme n'igihugu ibibazo kiduhuza gihuza abantu bose gituriye sinzi ko kikihari ariko nimba kishoboye ubutungane bushobora kuba hari ariko hari byinshi bigikeneye gukorwa neza ariko nimbira ko hariho kudatahura kwa twebwe abakijijwe je natumwe kubakijijwe afete abandi batumwa ku bantu bari mu isi kubabwira ubutumwa ngo bihane jewe naje natumwe ku bantu bakijijwe bihane mbere ku bakozi b'Imana apana ku bantu hari abakozi b'Imana batumwe ku bantu bihane cyo gituma jewe ubutumwa natumwe atari ubwo kwihana hari ababutumwa jewe natumwe ubutumwa nimwibagira byose natumwe ubutumwa kubwira abantu gushira amatara ku misozi niyo abanyumviriza uyu munsi bibagira byose bavuga ati Apotre Gordien Rugabye message yiwe ibwira abantu gushira amatara ku misozi ariko ndahashika turonsa kanya ngene bimeze gute twinjire nuko iyo twumvise rero yuko turi nyishu z'ibibazo icambere gufata kw'Imana cyangwa ubukristo ari spirituel gusa nukutamenya kw'Imana nukutamenya Imana nukwigira igice nukuyumvira ko yatanze inyishu ku bintu biri spirituel bamwe bitanga ibyaha nkuko umenga hari wundi Yesu Kristo azoza gupfira ibitari spirituel no materiel haba na gato Yesu yaje ari inyishu ikwiye mugabo abantu tubera gutahura ukwacu twafashe Imana turayijana tuyishira mu masengero tuyugaranirayo afite Imana irapfunzwe tujya gutama ibisirimbo afite twarayifunze tuyifungira nkura kubivuga dare 4000 nkuko Imana yoba iri dare 4000 nkuko inyishu tuzisi nta nyishu ziri mu rusengero n'izihe umuntu yiye akeneye kwihana mu rusengero niho bihanira n'isaba ariko se honyine wo kwihanira ariko ari inyishu z'ubukene niba Imana itazorungika ubundi Yesu Kristo gupfira ubukene n'ibindi byose tuzi by'ibibazo abantu bahura mu isi nuko tworaba ingene ishengero naryo rifise inyishu kuri ico kibazo ariko hari abantu nyakubaha Apotre bavuga bati Yesu ugiye kuraba i Nazareti ukagenda kuraba aho yaciye hose nta muntu azokubwira ngo hari parcelle yiwe ngo hari ikintu na kimwe ahubwo ati ubutunzi bwa mbere ni mu mutima bega babona nkumenga ibijanye n'ubutunzi bw'ibintu bifadika ubugiye kure cyane y'ukwemera canke naho si ikintu kije imbere mu kwemera kubwa bumvyakira gute jewe ivyo no bivuga ko ariko bari nko kutamenya Yesu yari afise mission yego mission yiwe yari kudukitsa kudupfira agasubira mu ijuru yego parcelle ntayo yari akeneye none gaye ndakubwire wewe ko parcelle utayikeneye ko Yesu atarayikeneye oya hamwe bose wofata bose bakidentifia na Yesu ntiyarongoye bose ntibarongoye oya sukuruko ukuri kuhari nuko mu ijuru atanyishu yasigayeyo kuri ibi bibazo byose bihari igihe Yesu yazi kuko yaje ari we nyishu la seule chose ikibazo kihari habaye kutamenya canke gufata kugira spirituel none lo materiel nayo ni ryari canke Imana ntiyizi ariko tubona Yesu Kristo ariko arigisha kabona abantu bashonje yacavuga ati mwoshobora kugenda mukarondera mikate ngaha hafi ku buryo yaragwije mikate kugira bafungure nuko ko arakene none arazi ko dukeneye gufungura ngira mbandanye cyane cyane kuvyerekeye kuri message centrale ivuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi
Yesu Kristo ageze kuduga mu ijuru aravuga ati ibi nkora muzobikora mbere n'ibibiruta. Aho tubona mwike abatari bake mu bakristo biyumvira yuko Imana ikorana n'abakristo gusa kurusha abatari abakristo. Nibyo? Yego. Hari n'abavuga yuko isi ari ya Satani. Je murankunda kwigisha mu rusengero niba isi yari ya Satani tukaba ariwe dukoteye twese. Bavuga ko ari umuntu mubi sivyo. Hari abantu bamerewe neza. Ku buryo hari abantu ubapangiye womererwa nabi kurusha abapangiye Satani. Iby'ukuri isi ni Imana yayihaye umwana w'umuntu. Ico ni ikintu gikomeye yayihaye abana b'abantu. Kandi abo bana b'abantu yayihaye ntiyarinze kuraba idini cyangwa ukwizera kwabo. Adamu nta dini yari afise. Kandi ntigeze mwaka ngugira ndayiha abakristo cyangwa abamiziri. Ico yavuze kuri Adamu kituraba twese. Kandi Imana yabandanije ikorana n'abantu bacumuye kuko Satani ntiyigeze arema umuntu. Abantu rero bafata Imana bakayishira mu rusengero bakiyumvira ko ikorana nabo bonyene nukutamenya Imana ikorana n'abantu bose. Nico gituma n'inyishu Imana itanga wiyumvira ko ziva mu rusengero honyene ubuciye yakoze sivyo. Nagira nakubaze iki cyuma uri kurakoresha n'aya matara ikayabituma. Ninde yumvira ko cyavuye ikuzimu kwa Shetani? Ndabibaza mu rusengero nta muntu arigera ambwira yuko yiyumvira ko amatara yavuye ikuzimu, indege yavuye ikuzimu, cyangwa imodoka zavuye ikuzimu. Ninde azi idini barimo abo bantu bayaduhaye? Iyi nzu turimo yo. Ninde yumvira yuko atari gikorwa ciza kimwe cyangwa bikorwa byiza by'Imana? Imana ikorana n'abantu igihe yarema iminsi 7 yaciye ibwira umuntu ngo bandanya urima wongera uzigame ibitongo. Kurima iyo bavuze kurima rero ntibavuze kurimisha isuku, bavuze ikintu cyose cyo guteza imbere iyo si cyahawe umwana w'umuntu atadinirabwe atakintu kimwe kirabwe. Ni naco gituma muhora mubona je nahora tuciga kera ariko ngira ibintu biracahari ugasanga abantu bagiye mu matora ngo twite umugambo wa Kristo. Umugambo wa Kristo umugambo utazogera uja mu matora n'umunsi n'umwe, utazokwigera ugira ico ujejwe muri kino gihugu. Yego. Nukuvuga abantu bose amwe bo dukombe nk'abantu bose bari muri Kristo bakaja mu mugambo wa Yesu. Nukuvuga abantu bose batazi ibi ni bazogira ibyo bajejwe. Kandi Imana isi yayihaye abana b'abantu itaravye idini, itaravye ikintu na kimwe. Ni naco gituma mbwira abantu inyishu ziri ku misozi. Inyishu ntiziri mu rusengero. Niba haba mu gihe giheze twarahabaye ikiza ca Covid. Inyishu twazikuye twakurikiza inyishu twumvise ubushikiranganje bw'amagara y'abantu tubwiye ati mwambara agakingirizo muhani meta. Ntivyateze kuva mu rusengero. Umuntu wese yiyumvira yuko gukorera Imana icyambere parayere dusubira inyuma gatoya. Gukorera Imana nuko nk'ubu wovuga uti ndagukorere wewe Monsieur Gaël. No kubaza nti ukeneye iki sibyo? Yego. Nagenda kubwiza ukuri ikintu kiri ku mutima w'Imana no kumererwa neza kw'abantu. Kuko urukundo Imana yakunze abantu bose. Yego bose. Igaca itanga n'ikimazi gikwiye. Kubera ko kuyegera bitutari tuvyemerewe kubera gucumura kwacu. Mugabo Imana itanga ikimazi gikwiye kugira ngo ntizisubire na rimwe kuduharura ko ibicumuro kuko ubwacu atanyisha tworonka. Yego. Imaze kuyitanga ubwayo tukayakira igihuzu gikingira hera. Ari n'uyu munsi ari abantu baciyumvira ko abantu ari abaherezi bakorera Imana. Sabaherezi ntabaherezi bagikenewe kuko igihuzu gikingira hera carahavuye kugira umuntu wese yegera Imana nk'uwegera nde data. Ikintu ngomba gusubira mu gikomeye wigeze kumva duti ikintu gikomeye cyagushikiye. Ikindi gikomeye mu buzima bw'ubukristo cyanshikiye mu kumenya Imana papa. Imana benshi bayita amazina menshi. Adonai. Bagese amazina y'Imana mu bisanzwe. Bayita matribi. Nukuvuga wewe ushitse ahantu bivanye no gutahura kwawe uravuga uti ni ntore mu ntambara. Nukiza iheje gukiza Imana. Nukiza. Yego. Mugabo izina tuzi ry'Imana na atribiyo ya mbere tuzi niyo Yesu yayise. Data wa twese uri mu ijuru. Umuntu wese ariko aranyumviriza
ikintu nasanze kiri hejuru mu gutahura Imana no kumenya Imana papa kugira tubivuge mu rurimi Imana papa niyo revelation ya mbere jewe nzi iri hejuru mu kumenya Imana. Wow. Kubera iki? Iyo ufashe Imana ukayita yandi mazina udatahura cyangwa tudatahura usanga atari byo. Abantu benshi bazo kugira ko ari ibintu byinshi Imana igukeneye ko kugira ngo ikwemere. Kubera ko batazi Imana papa. Jewe nk'umupapa nta kintu nabonye nkeneye na kimwe ku mwana wanje guhera ku ruhinja gushika kukuze kugira ndamukure cyangwa ndamwemere. Nta na kimwe nkeneye. Mugabo Imana data kuko nicyo conyene niyo qualification yonyene iri impeke nzi. Aho Yesu yavuga data wa twese uri mu ijuru. Igihe yavuga data wa twese uri mu ijuru yaravye abantu ngo bamwemeye n'abatamwemeye. Yabwiye ati muze musenge nkuko natwe tubyigisha. No ushitse mu isoko vuga uti dusenga Imana bashoboka data wa twese uri mu ijuru. Kandi babasenze neza. Kubera Imana n'umupapa adukunda yanabitweretse abatarabimenya nabo ntibabibamo. Nkunda kwigisha kuvuga ngo kutabimenya niko kutabibamo. Kubera kutabimenya kwabo gutuma batabibamo. Mugabo suvuga yuko itabakunda canke hamwe bukizwe yo bakunda cyane kurusha hari abantu bazonyumviriza bagomba batangaye bamenye yuko Imana idakunda bakijwe kurusha batakijwe. Bo barubize gutyo. Tenzi ko dukunda twese ahubwo yegereza umunyavyaha yanka icaha. Nuko biri. Mu bisanzwe rero nsubiye muri message mvuga. Je message mvuga Imana yarungitse inyishu yirungika mu ishengero. Twebwe turi inyishu, ishengero ni inyishu yo mu runganwe rwacu. Ariko inyishu z'ibibazo zirafise aho zitangirwa. Ni hehe? Ku misozi. Iyo uvuze ku musozi bushatse kuvuga. Urakoze kumbatira ikibazo. Hari imisozi none wewe uyu munsi wogira ikintu gikomeye wifuza gukora. Na hamwe Mere de la Ville yo kwifuza ikintu gikomeye ashobora yifuza gukora mukagira icifuzo kimwe. Ninde yoshika kure? Mere de la Ville. Ariko umusozi imisozi na ahantu hafatirwa ingingo. Naco gituma dukangurira abakristo kuja ahantu hafatirwa ingingo. Ico bisaba cyose muzoba muri ko mukorera Imana. Kuko ugukunda abantu n'ugukunda Imana n'umuco mufise nimwawushira mu mpame zine z'isi zishengero. Mu mpame zine z'amashengero nta kintu na kimwe bizoshikako. Abakene bazobandanya bakene kuko inyishu y'ubukene ntiri mu rusengero. Ahantu twavuga tuti niba hari agashomeri wimbira ko bati tugira dufata umugambi wo kugabanya ubushomeri ubushikiranganje bw'ubutunzi. Niba ari kibazo c'amagara si mu rusengero ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Hamwe abantu bo kwinjira ko Imana ikeneye gukorana n'abantu yuko izoza mu rusengero izoca kuraje umushikiranganje kubera Imana yagabye iki isi yagiye y'abana b'abantu yo bakijijwe yo badakijijwe. Niba rero ukije kwinjira ko hariho ibintu ufise imbono y'Imana umenye yuko utazoshira mu ngiro udashitse ku musozi. Gushira amatara ku musozi. Uriko tubwira ibintu bikomeye cyane. Haravuga ati ino mbono irumvikana kandi nimba bikeneye ko tugira igihugu cerana nuko nabatware tugira beranda. Akubagene kuvuga kumenya. None apotre kucafasha abandi bene gihugu kugira baronka ubuzima bwiza bagiye muri Canada. Tuzaba dusanga iyo mbono itagumye mu gihugu cyacu igiye mu bindi bihugu oriye yo kuguma ngaha mu gihugu cyacu. Ba ugiye muri byo hoho usanga wewe uyu munsi wogenda muri Canada. Urafise ikintu winjiza muri kino gihugu. Duavye ugutahura wogira. Nibyo wofasha inshuti zawe. Yego. Wosanga winjije amahera menshi aruta yucuye umunsi. Kandi abantu baje muri Canada si bose. Nibyo nashoboka razumva. Mugabo ntibiri incompatible. Razumva ni nkuko bamwe baje kwiga amashuri hanze, ni nkuko hari abavuka ruguru bakamanukina. Kumanukina ntituma hari ya necessairement hakena. Kuko hari aye bararungika amafaranga, barateza imbere, bagashobora gukora ibitari bike. Donc ntibitandukanye. Iyo tuvuze rero
ivyo nariko ndavuga bijanye no gushira amatara ku misozi. Icambere twomenya nuko Imana yitayeho ukubaho neza kw'abantu. Hari abantu bazi ko Imana yitayeho ngo imitima yabo gusa, imibiri ntaco bitwaye, niyo bari umupapa mwiza. Hamwe abana biwanje no babwira genda musenge gusa, sinitayeho ibyo ngene bafungura. Yego. Sinibyo ko no banda bitayeho neza. Ariko no bitaho mu kubigisha indero nziza, nkabitaho no kuraba ingene babayeho kugira ntihagire ico babura. David aravuga ngo uhoraho niwe mwungere wanje ntatunzukira. Sinzi ingene wovuga ko kandi mutahure yuko iyerekwa rya Dawidi ryari ritoyi tubanye kuko kuba umwunge kuba intama no kuba umwana sico kimwe. Twe turi abana b'Imana. Niko gutahura ko hageze. Dawidi yumva ari intama y'Imana ariko akumva yuko atacazokena. Kumva ko turi abana b'Imana ni cambere. Hanyuma tumenye yuko Imana ikorana natwe. Ukumenya kwacu itugupfisha ubusa ngo twimire yuko kumenya kwacu no kuyitahura intumbero zayo ari kugira tuje mu ijuru. Ico ni kindi gikomeye. Kwigisha abantu ubarungika mu ijuru. Sukuri. Niriya akazi dufite mu ijuru naka. Kunina hazimana. None hari ukubwiye yuko abaninda hazari bakeya bakeneye abantu ngaha. Amajwi yacu ari bakeneye. Nta agenda nimwe iri mu ijuru. Kandi simvuze yuko ijuru ritahari cyangwa tutazoja kuruhuka. Mugabe ibikorwa ni hehe? Kwisa. Cyangwa nibikorwa nibihe? Guhindura ubuzima bw'abantu. Uwo muhuye akavuga ati nahuye Imana. Hanyuma ivyo bishobora mu buryo butoya uri hasi uri mu kiyaya. Ariko uri ku musozi ufata ingingo nziza zigatuma abantu batera imbere. Naco gituma jewe nkangurira abantu bose bazi ko bamenye umuco gushira amatara ku misozi. Nuko ubu hari ugwara ko aratwumviriza, hari abavyeyi, hari abafata ingingo mu gihugu dushobora kugira Imana ugasanga ko aratwumviriza. Umwe wese akora iki kugira ngo uno musozi wamufise amatara ntugire umwijima. Icambere nuko twomenya umutima w'Imana. Umutima w'Imana n'uyu nukugirira neza abantu. Ni naco gituma yatanze kimazi kitagira akagero kugira tumererwe neza, kugira bamwizera bose ntibapfe rubi. Ntiyaje kutwereka ko turabanyabyaha nkuko bamwe bashobora kubyerekana ukaja mu rusengero ugasanga rukubwira abantu bose ko abanyabyaha. Sico cyamuzanye. Yaje kugira ngo abamwizera bose baronke ubuzima budashira. Iyo bafite ubuzima budashira benshi bashaka gushira mu ijuru abana gato, ariko yaje kugira ngo abantu bose bamererwe neza. Nitwagira uwo mutima hanyuma tumenye inguvu ziri hehe ku misozi. Bantu b'Imana tugira inguvu zose kugira ngo niba ufise ukuri, niba ufise umuco ubushikane aho ushobora kwakira abantu benshi. Wow. Aho ushobora kwakira abantu benshi ni hehe? Ku musozi. Ni ico gituma jewe message mfise message ya Josué. Hariho message ya Mose. Hariho ubutumwa Mose yari afise gukura abantu muri Egiputa. Hari abantu b'Imana benshi banyitangiye babwiye abantu icaha baranakivamo, ariko mu nyuma bagati twavuze icaha kugira tugirene bati muri ingenzi mwisi. Umuntu nta kintu na kimwe kibi munsi y'izuba nko kugira umuntu yuko ari ingenzi. Juste Gaël. Yego. Uyu munsi no kugira kuri ingenzi. Misanze ingenzi ntiyubaka. Ingenzi ntaco yitaho muri ico gihugu misanze. Uye ndafise urugendo nzoca Ethiopia. Ethiopia naho nosanga imodoka igugwa ifaranga rimwe ntayo nogura. Kubera ko ndi iki? Uri ingenzi. Ndi ingenzi. Iyo rero uhereye abantu bakiri muri Sunday school ukababwira ko ari ingenzi ko ngaha atari wabo, niko kwambere ko kubica mu bisanzwe. Nta kirutico. Ariko Yesu yaratubwiye ko atubika ikibanza mu ijuru. Iyo uvuze sinahakanye yuko tuje kuruhukira mu ijuru. None hari agenda wumvise iri mu ijuru. Tuzokora iki? Hari agenda wumvise hari. Wowe numva yuko ariho ijuru risha n'isi nsha. Nuvuga ko tuzosubira kandi ico kintu cyambere niba hari ikintu kibi coshikira umuntu nukumva yuko ari ngaha aye atacajejwe ngaha aye ari ingenzi. Nuko apote ndabashimire cyane, nizere ko umwe wese afite icyo atahanye, nacashe ko twese
dukwiye kujya ku musozi maze tukaza amatara akabonekeshereza benshi. Nibaze ko ari ryo jambo twosigara mu kino kiganiro. Nditwibagira iki kandi ikintu jewe mpamagarira abantu nahimbuze ndi James ubutumwa bwa Josué. Josué hari abantu benshi batwitangiye bavuze ibigerekeye cyane no kwihana. Abo bantu barakoze kwa cyawe, ariko umuntu amaze kwihana avuga ati none nkora iki? Bati uri kuja mu ijuru gukora iki? Nta kazi kariyo, umwe azaza ntinyuze, nta kazi kari mu ijuru. Mu bisanzwe twebwe twakijwe kugira ngo dukorane n'Imana, dushitse que ton règne vienne, ubwami bwawe buze, ivyo ushaka bikorwa mu isi nkuko biba mu ijuru. None byokorwa nande? N'abamenye umuco. Nta vy'Imana bizokorwa mu isi nkuko biba mu ijuru, mu gihe twebwe twese tuze ko tuzoja kubikora mu ijuru. Nta na rimwe yigeze avuga ngo mana abantu ngo bajane mu ijuru bajane mu ijuru. Haba na gato kuko nta kazi kahari. Ni naco gituma ikindi cya gatatu bazokubwira yuko umara ubuzima bwawe uri kurondera Imana. Imana yaratakaye. Imana yaratakaye ntituzoyitora no. Yari inyegeje. Naho yo hari inyegeje nuko nyene. Ariko Imana hari ijambo riri muri Yesaya ryabwiwe kiriya gihe, rondera Imana bigishoboka ko abonwa, umwambaza kiri hafi. Umunyabyaha nareka inzira ziwe ni correct. Mugabo uyu munsi nimurondera Imana kuko Imana yarabarondeye irabaronda. Uriko wumviriza ibi byaguteye inyota kubera ko Imana yakuronse. Kubera iki uzomara ubuzima bwawe bwose ukarinda umera imvi urondera Imana? Ahubwo jewe ko nigisha mvuga nti korana n'Imana kuko muri kumwe kurusha umwambaro wambaye. Kwiri kuguma uyirondera. Kwiri kuguma urondera. Simbuze gusenga no kurondera umugambi w'Imana. Kugirwa inama n'Imana. Iminsi yose uzugisha inama Imana. Iri hehe? Iri muri wewe. Kuko igihe ku munsi wa Pentecote niho umunyabwoba twari tuzi ko ari umunyabwoba yitwa Petero yarahagurutse aravuga ati ibi nimwe byavugishwa n'ubuvugishwa n'Imana Yoeli ngo mu minsi ya nyuma. Iyo minsi ya nyuma yahereye ujya munsi nyene. Gushika uyu munsi turi mu minsi ya nyuma aho Imana yimutse ikimukira muri twebwe. Nimusubire kurondera Imana nk'iyatakaye canke nk'iyinyegeje. Nimusubire ku Imana ntimuyitire irindi zina atari papa kuko niryo tuzi ry'ukuri. Kuko dawe wa twese. Ni dawe wa twese. Hari abantu mwihishugwa ryabo bise Imana umuri utongora. Juste Gaël. Ni byo ko tabana ufise. Umunsi umwana yakwise umuri utongora. Azokwise neza. Zobalara mukoreye nabi cyane. Nugutahura kwico gihe. Iyo rero ucibifata gutya hariho des attributs. Attributs irimo toute la révélation. Ni imwe ni ya Yesu Kristo avuga ati data wa twese n'ijuru. Niwumva Imana ntuyumve nka papa zo gutaratahura uko gutahura. Neza cyane. Niwarondera Imana nkiyatakaye ukamara iminsi 5 uyirondera umuntu w'Imana. Ntuzo watahuye kuko Imana yo nyene niyo yakurondeye. None uyirondera he d'abord? Jewe nk'ubu ndashobora kwigisha mu rusengero nimurondera Imana. Woca haguruka ati none pastor tuyirondere he? Wewe warayironse cyangwa ntiboneka. Ngira bavuze tuyisenge cyane. Kwisenga rero no kugisha inama Imana. Imisi yose na Yesu Kristo yavuze ati ugende wugare uje hano batakuderanja uyigisha inama usome ijambo ry'Imana kugira umenye inama y'Imana umutima w'Imana nivyo bikurakora. Mugabo nturondere nkuko umenga Imana niyaza nzokora ibikomeye nkuko Imana atari hiri. Imana irahari edimaniye permanent. Umuririmbyi yagize hishurirwa ati inyegereye kurusha imyambaro nambaye. Imana yacu yarimutse yimukira muri twebwe ntusubire kugirondera nk'iyatakaye canke nk'iyinyegeje ahubwo ukorana nayo. Kandi ugukorana n'Imana ntubipfisha ubusa ngo wimvire ngo biraba wewe gusa ngushire munda kuvuga ronombrire. Wiyumvire ko ari we. Niba Imana yakwicaritse ahantu sukugira wewe nyene ariko n'umugambi gufiseko. Kandi si ntibufise kuri wewe gusa. Bivuze kurunganwe rwawe. Bivuze ku bantu bakwegereye. Kuko yaba ari wewe gusa nama mbona ngene Imana yahamagaye abantu, yahamagaye kuri Aburahamu, iramuha ibitari bike ntivyari byo kujya byiwe. Kwari kugira ngo ikiri kiri yategura muri we gishoboke. Imana igushitse ku kibanza
si kubera uri gitangaza ariko ni kubera ko ifise umugambi wo kugukoresha kugira ukora ibikomeye neza cyane kuko nico gituma mpamagara abantu bose biyumvira ko baronse umuco nimubwira umuco ngo mujane mu mpome zine z'urusengero ngo muriko murakorera Imana nta bikorwa by'Imana biri sauf abapasitori turafise ibikorwa kubera ko twita mugabo abandi ibikorwa biri hanze biri hehe mu gutanga inyishu z'ibibazo uzitangira hehe ku musozi aho uri nico gituma ikintu cyose kizogusaba kuja ku musozi ahatangirwa inyishu aho torigwa inyishu z'ibibazo uzohaje nk'intumwa y'Imana ariko uzohaje ntuzobifate kuko kenshi twarabiciyemo kubifata ko hari iby'Imana n'ibitari iby'Imana ariko twama tuvuga ko Imana iri hose ivyo Imana tuyikuramo n'ibi irimo muri byose ni naco gituma kujana umwana gusenga no kumugurira umukate byose ni Imana kubaka urusengero no gukura abantu mu bukene ukabaha akazi ni Imana kuko Imana irifuza ko abantu bose irakeneye ko abantu bose ikoranye natwe baronka inyishu z'ibibazo byabo wow ibintu bikomeye ndagushimira cyane Apotre Gordier murakoze cyane nizere ko wadukurikiye wese afite icyo yashigaranye nuko reka nabashimire mwese mwabyo muri mu murabana natwe gutambura bugeza mbese biranagwaze kumananya mutureka wa rukundo ndabwira ati murakagira Imana muragakora ivy'Imana ikunda murakaba abafasha kugira ngo ubuntu bw'Imana bushobore guba mu bantu nuko kuri micro juste gale que from Morris Black Machine Black ndabwira ati bye bye cha la vista la none